kane Beho magara kane. Ushobora kumva ko ushobora guhamagara umuntu neza izina ry'iyo ko bari asibanza ukanda musabasi ama sorry ko mbona guhamagaye nabi nuko ari kugeza izina ryawe hama ikindi naco manza mvuga ati pole sana kubera byakubaye arumvise ngo urahuye n'ibyago uragwara urarembera ashika kure ni ukuri ca mirongo mbabarire kurashiye kuhashika hama ikindi naco abarundi barayamaze ngo ico dupfa gisumba ico dupfana naho twari dusanzwe dufitaniye urwango sinibaza ko twoguma mu rwango sinibaza ko twoguma mu ngorane mu bibazo ya je vraiment ndafita nk'umuryango wanjye ukomeye kandi umuryango ushitse rero niyo mpamvu ati mumbabare naho ntaje kubaraba nazo kumwe mugwaye muremvye rwose mugabo nibaza neza yuko ubu ndabona yuko Imana yabagiye neza nazo akabitenda amen nakumvirije Chris wowe uri mu muryango wowe uta muryango wacu yego basi dufate kuri umuryango wacu musaza wanjye ukubaha ibyo washaka gukorera Joel Chris Keke ndabantu bisi rero ndabaza utaraje sinashoboye kubona abakunda n'abatanga kanatsinda wese ubona n'urukundo wumva n'umugenzi udashobora no kubahiriza kiremwa muntu waza ko navyibagiye burya hibagira uwakoze ikosa hibagira uwarikoreye nta n'umwanya afise wo gutanga umutima gato kamwe abarundi bavuga ngo ntibaja ntibana kandi iyo mu buzima dukeneye kuba neza umuntu ashobora kwibagira ibyamubabaje kugira ngo yiteho iby'akazoza bizoshobora kumubeshaho neza nivyo nawe ukoreye ikosa warababaye ndumva ko wagize n'umutima mubi muri wewe mugabo je ndibaza yuko ivyakahise n'ivyakahise kandi kanatsinda Chris wari uzi ujya munsi siwe muko baravuga muri uno mwanya rero sinshitsa gutesha umwanya reka ndakore kugende mugabo nkubwira ati intibagire ibaye sawa tuzosubire sema utaje kunda ndashima Imana kunda sawa Hola. Yes, boss. Uraho. Agenda kwenda shemu. Amese Soweto. Yego mtaka. Sha amara yacu yagarariramu. Ya mara twakoresha prema yagararira prema emwe Kaneza deje guhura ubunyene. Takese. Ni muzima ni mutaraga emwe akomeye gusumba isima. Aho mbwira muri uno mwanya uri he? Usha sindi hafi mugabo nocanyaruka kugira ngo tuvugane. Ewe we nko mu 50 duhurira ahantu tubonana. Mwana, jenga mwesheje. Moya mbere tuzobona gushikirira. Sawa ucu usangaye. Ewa ndashakweza. Sawa nta kibazo turavyiga byose. Ewa ndakweza. Sawa sawa. Yes, boss.
ntukugira ushike mu bitaro gacuza uminikije nimba waruje gusakuza ugacu ntayo wabikuye kuki wabikuye kuki kumenga ndiko mvugana n'ikintu menga kiri mu bibazo byuko bagiteye inda ariko nta majambo ariko urambwira neza wabanje kuyumvira ko neza kuvuga ibyo ndiko ndavuga ntabwo ari byo niyumviriye nibyo ndiko ndikompirika mu mwanya no kugenda mu bitaro kazigira amafaranga 5,000 yagutanyuka ubwonko n'amatako wari uyasigiye ngo amarire iki nayo nyene yararandiye mbizera ndakugira ikintu ivyo bintu butagira indero ubu gumuzura tukana inderi wanyu murayitanga ndagira kumutukana wewe warerewe hewe iyo bitutsi ikura waragira inka uragatuka bo wabyaye cyangwa utukabuzukuru bawe cyangwa utukenyo kwa yakubyara ari za ntabitutsi urakarokoka amenyo cyangwa urokoka umutima urashobora kunyubaha kukanjoko uruzi kuri no mu makosa kunta mu bitaro basi mbabarira oya nta kukubabarira amahera 5 wasize twayagabuye nujya mu kwari 5 byo vyizije nabikuye kugira ndabironka kandi kindi naje no kurinda gusaba imbabazi sivyo basi ndaciye bugufunga urumva jewe ujya munsi musohoka nari nzi ko nza kuza kubaraba nukuri nari nabitevuye waruzi kuza kuturaba mbehoho senge nawe yari mu biki yahataje kuraba umwana we nane mama ntuzi ko kwara Bewa udafise isura nk'abakecuru afise amazura apanutse igikoresho cy'abamaraye ari we ari he ujawe ntangiye ntiyigeze ahonyoza ukuguru kwa muganga kumbaza ibindi bibazo byose kubanza ugabanye ibyo bibazo okay sawa ndabaye umwerana uratukana hahandi umuntu azungurira none erega si gutukana ndiko ndabahanura kuva iyo wantukiye numva n'umuti utanguye kumenya ikubita gashi ivyo bitutsi bubikura hehe none ibyo mvuga mu kanwa nibyo biriko bikumena umuntu wamenetse kubera bitutsi by'iwawe ugabanya gutukana je nubwo notukana bamaraye n'igiki yugiye kuraya icyo gikoresho ukoresha niki aha ibyo si ibintu bitangajije kimwe gusa ndiko ndakubaza kuporo wansigiye tukayigabura jamire nabaye ndamugurana rabo yansigiye numva raje nene yakuzaniye uyebwe wenyine nene yazanye ho kuraba ikintu mugurira fungure nyamba ari nkutwamwa umuhe aje mugasine nabahaye ngo muyagabura hanyuma amajoro 2 naraye yo hariya oje nzara yankubitiye yo hariya katari umwana tuva mu ndimwe ari umwana wasenge mukuru wawe inzara yankubitiye yo muzoyindi hakangana nyamba kende kutuvugana dukutse gabanya ibitutsi sinya n'umuntu agoma tukana ivyo bitutsi gumva vuga mu rupfasoni nk'abantu barezwe n'abavyeyi bawe uvugana indero hamumbaza ivyo ukeneye kumbaza hama ndakwishura bana kukumburira indero tukana ibitutsi nk'ivyabunge ibyo byo kuvuga ngo narezwe n'abavyeyi babiri we ntibikurabe ikidagihari nuko navutse ncurana ivyo bindi rero tubihagarike undiha amahera namuguranye ntuzeya niwe ntuzeya wanyu mukuru wawe ndamugurana niwaduhaye 5 namuhaye 5 n'umwanya natayeyo nkaja kurara mu bitaro atarije ngwaye aha duhuriye nta mahera nari sivyo nushaka amahera bikamenda guha avance sinzasira kukubona iwacu uriko uravyumva namba ku bitaro wari umugwaje kugira ngo uze guca amahera sinzasira kukubona iwacu nani nk'amahera adakwiye n'inusu y'urwagwa ndajanye kwa manyweri nta n'urwagwa nta n'igice c'urwagwa bo ayo naco yomarira ya yasubize kabera nari wegenda urondera ahubwo ayandi uyandi erega ngatuba ubunyeretse umutima kugifite umutima ku muryango kuravyi kandi urabe uduze igisusu abahungu twakeye uko urugendo rero kwa mama ubona amenye umenga meze neza ukuri uretse ko gusa umengo ntashaka kuva hariya sino je mbona mama ameze neza vraiment mu ndwi arashobora kuza kumubwira tukaguma
ndamukumbuye n'ukuri akanambuza ngo sinzoje no kumuraba bazigana kuza wiyakira umaze kwiyumvira cyane ku bya mama usanga wonze waheze wihereyeko nibyo turabyumvira ko cyane birebire murekere kujya nyene ameze umufate kujya nyene basi tu bana nka abayibaza ikintu sinzi ibyo yibaza mama afise ibintu byiwe mu mutwe je mbona menga ari komplike kukuntu je sinzi n'ingwana afise nega shaka utashobora gutahura impamvu adashaka kuza kumuraba ntabwo umubuza amahoro uraza ukamuraba nimba ari icyukuru ukagikora ukitaye ega nivyo niko ntari umwana wiwe atamvyaye yaratahuritse sinzi n'impamvu ndiko ndanabisonga ko cane mbe Zuru nawe ari he hani muhafikiye kandi turavukana twarakuranye kuva turi utwana duto sibyo turinze tungana mu turavukana kandi ibyo ntidusire kuzira byishirana mama mureke kiri ngombwa nuko ndagukunda sibyo ibyo turiyumvira cyane ku bya mama ndahari okay kantacu ndabireka seke ndagishinga nuko ushaka kumenya umuntu yankoreye iki kugira ngo ahanwe bihagije ibyo natwe twese biratwabishije nabyo bwanje ndifuza icanyira ku muntu agukoreye iki nta kibazo ngerageza uko nshoboye kose ndazi ko nzomumenya cyane ko mwatugendeye ni gute hama uri mugenzi wanje kenshi turamana cyane gusha ndatewe cyane kumenya mugenzi Sami ndanezerewe rwose bambonye ko muri abagenzi nanjye ndanezerewe cyane gushaka ndonga tubona umusaza muri muzina ya yes Sami kuri yaramuriye icyo ntacyo tumwiragira ubuzima nukuri igihe mwagira ikibazo yabaye mu bambere bamutabarije ndanezerewe gusumba ko mbonye ko muri abagenzi nukuri Sami rese n'umugenzi wanjye nukuri nanezerewe cyane kubona usanzwe muri abagenzi kuko bavuga ngo umugenzi w'umugenzi naje umugenzi wawe yego Yeah, hano turafise yawe keza kano kayaza unabukorako okay mama mikrofone ni ndege wacu sorry gato halo biri gute none kandi nukuri meze neza namwe gutumira barakomeye ego turashima n'ukuri yego mbe umuhungu wanyu nimba yitwa 20 ara oya 20 si hari umukene ndamutumeko gusa nako ndamubaza oya si hari vure mugera kunda kuba ari kwatembera bagenzi biwe yego okay ama la fois passée ko hari ikintu nagomba kukubwira nicyo sikindi nakwiweje cyane ndakuraba mbona umukobwa mwiza umukobwa w'indero nukuri condition zose z'umukobwa yazifise mu ncamake mbo jenara kwishimiye cyane rwose urakoze cyane ndishimye cyane kumbwira amajambo kuko muri na minsi benshi bari haje kuvuga ngo abakobwa ngo turi bipfu bavuga ngo nta ndero ngo dufise ariko ndishimye ko basi mu Burundi bwacu ko muri abandi bafise indero bafise umuco n'akaranga muba nkirimo bimuraba ndishimye no kubakoze cyane kandi majambo shimwe neza cyane
kimwe gusa ndabikunda ndazi ko rino jambo nshobora kugutangaza nako bivuze bivuye ku mutima nifuza ko mbona ubuzima bwiza bivanye na kondisiyo ndimo sinumva ko noha icizere umwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umuntu ngo yinjire mu buzima bwanjye ngo ndamuhe urukundo mfise ibibazo byinshi bwiza sinshaka nawe ko woza kugira ibibazo kuko ubuzima bwanjye reka tugume turi abagenzi ku nyene bwiza bizomfasha cyane ndazi ko bigoye ariko burya biryoha cyane rwose umuntu nawe ntacyo bitwaye ibibazo waciyemo ego ko niyemeje gukundana nawe icyo kuko cyose byo mbwiyemeje ubundi bwiza uzoshobora kwiremeka uburemere by'ubufise ya icyo nditayari reka basi tubihereze igihe kizokwivugura iyumvire biba byiza ivuga inshuro nziza Wewe muri telefone. Kweta umuntu yakanzira yewe reme yanjye n'ukuri cyane rwose none Kaneza mama wawe yabivuze bituma mama ni iyo zigenda ndamubonye ya hari ngaho aracari kama mudogo nyakiza sawa gusa ndizera ko mu minsi itazoba yatashe asika kange gatonya ya okay sawa ahubwo reka ndabe mugenda nafunguye kuko mugende ntabazimanye byanezera cyane dusangiye n'ukuri byanezera cyane no breze rindiraho reka joera Manzu ndamutse kwanza manzu ukore mu ntoki bose reti cyamo mazi cyubu sigaye ndi miliyoni 2 bavuga fisi amahera ni 2 penny money cyamahera ubundi ujuje nacu naravye kuntu cyamusungara kuravye kubera tada amahera nari ubu sigaye gusa agafaranga n'agafaranga banyitwa urenze Yana nka kuranya mu Kero ari umuntu ufite amafaranga bavuga wampana werere wecho dukane uko kwishima none nk'iko ndavuga ibyo wacume tukakubita kisi ya mbere avanze kubera amanga ati ndakweretse ubunyeni no tukita kubera amanga kandi buno buzima sinkeneye kubiba neza na amafaranga uyu amahera ndafise miliyoni 2 twafuda pisi urenze ibyo ndakwaje amafaranga wabika ngaho bangana gute umubadaro amafaranga panorekane nubwo bwirirwa bukoma inyuma nyinda butagira amara niba ufite amafaranga ujya musi nkaya ujya musi ugenda pusi kunda gupima bwa mbere nkarabukumi reka gushura shira pole moyo we jewe tuko turavugana shira kisi ya mbere naragutuna neza tinda kugira tindi miliyoni 2 ugwafunda pisi urenze urabona aya yose ayo we no musindu tayo amazi tugomba dusohora ubwo ntiyorumva ko akora neza hari normal kubera cyane wanyitanye cyo urashobora ubufaranga udashaka reka kundera amahera nyagukubitwa n'inkuba warata amahera kugira ndaronka aho byaki cyane wari waje ko ndiwa mugore wawe uha amahera ijana amajana 2 uwo mugore ndamufise twubahane kandi twumvikane ntabwo we twokubaka 2 3 wagiye
ndagenda ariko we ntari uco ufite ko kunyirukana kuko je ndi mugabo no gutera inda nkayihakanikarira nyoko wawe urakayitera mushikawe mushike wanje we no nakupima abo bunyene warugo mama atiyo banya none yonka nta nindero nafise mama wawe ari ngaho ariko ntibanze ubu harure rimwe kabiri gatatu aho ntunkange wawe muzati va ngaha nyarutse nimvira ngasi hinge kwanda iyo utava ngaha gusa watobura umugabo ntubone n'undi munsi udusakuza kunyereza genusa ndariya n'agafite n'iburi k'ikicuma wowe ntubona wewe watobura n'ikigusuka k'amazi uzobura umugabo azogutwara warashobora kunkanga n'amazuru apanitse nk'igikoresho cy'abamarara ubwo mkoshi ibilisi kafiri marehemu amaheru natukunu umuntu aba yamye abakobwa baruzuye wende Yo, Russia, sister Johnny Kokocha. Johnny Kokocha ni picha hapo. Nako numpa upichilo yumu Kokocha. Unasha kupa kita kimpi chupa. Ikimpi chiki kopa kiwe kiwa haki uwa. Kisaka pitu nganga buli. Nishura kakuitwane mwa Kokocha. Uchiuka ntamoko sidugani ariko jani nakubwira kwigwaza mu bitaro cyangwa kukugwa Johnny Kokocha atarumva nani wangogocha ewa kurani awarundi ni Kokocha Kokocha por mapekwa uko mulazi badusangeje na ushobora kumfasha nabi nk'umuryango mpamvu akubona zino saha ugenda utembaga mwiri barabara wiyumvira ikintu leo mani no life kama unahera unahara urarereba musicupa kaya gakobwa n'igishano rifata nabi ngo dona mayavisi jena kugura nkakugurisha ku mafaranga y'uwanjye ukushwana nani kija gimbire cy'umukobwa kimwe kibaza kimwe agakobwa kakanutse kakashebebe wenda guheza amajana indwi ngo se amafaranga abandi babo ushaka gute urumva namucuye ni kagakobwa kabagiye ndabaza mugenda nakoze agakobwa kakembambu kukonze nk'intutse ya nkurushishi bw'umuceri kamugenda uryamize n'indoga nje ko ndakubwira ntawe ntibyeye mwo mwasangiye agakobwa k'igikurume ngani kinomo igitembagara ngaho nako reka bibacanga reka bibacanga mwera kubyaca hari agakobwa hagenaga haya amajini indwi tuje kubyabana ndagatera inda karahagara ngo ndaga amahera mato ugeze kuri iyo ntambwe ushaka gutanga abana b'abana atari buzoyirere rega turavuganye ntabwo w'umuryango wacu uzoyirere burya umukobwa ni uwacu
Nuwa nakaba kuvuga. Nikinde. Agakobwa kaba hagiye kwinutseya gakunda amafaranga nka mamari karahiga umugabo kitwa nana rijya sema icyo paka itushi aho uzopfuye arenda kuvuma nana no musike mugendana nana urazi ingwara rwaye ni malariya nana urazi ko yandiye umugera kuko mara yakora ivyo urabizi neza wewe nana nyene wa mukobwa ashiri ko turakora 20 uze ubage wifashe uzubaga wifashe abikubwiye cheka ntamugera yanyuze je namusabye tutamara yapyaje imana senga siba yaje ubu rero wanje agiye kuba gacupa nuko sura kanyoko nuko sura kanyoko please usura hariya ruguru uje muroto sinamubako noba ndakajaka urabona ndero muroto urazi cyo yafashe nabi araziranyicarako bahari yiwe wabonye kuri nari n'umutsi ahubwo napfuye wenda ndagukunda imana ntazi ko wenda gukunde genda umwe urazi gusa kimurambabaje izo ndasuri kura cyangwa sinzi basi nzoja guhiga uwundi mu maraya atarujya kwa mutu umva napfa ntapyaye twetihe bizo ngeso mva shaka ushoje amamara y'ukingana gutya mva shaka ikibazo cyari kiri ni wakura bizoherera he mva shaka ikibazo cyari kirimwo gusa kagakobwa kagashebebe kari mwene wanyu ari he umushakire ameza amahera nayikiwa amahera yasigariye ko cagera kugwatsa amafaranga 5,000 ndagohereza 2,500 usigarana 2,500 higeje ampereza amajani ampereza rero none kugira ubwate bwabo amusabye ko zwa amahera none hari byagusabikira ko nagupfuye nakuguye ko ajya mu bitaro ugaramye wabuzuguzuka kamazi harara mu bitaro ndabakorera ngaha uvyo ndabakorera ngaha muhira tweti uko nyene ntakibazo ukafata nk'uko amumana genda uryame ujya mu kigo wanyu reka kuzintura ko ajya mu bageni kwa reka njye kugira araremba busiju leo hatakuwa